karasirikira nyene n'amafoto nuko asohokana n'uwo boss wiwe aciye mbona sinoguma niruka inyuma y'umuntu nikacana iyi nimbwa tu ndaguye ibihere ndacomeka byo ncomeka indango mkakunca ndatangaho ndigendera aja kurera wenyene yo turacomeka mu gusabika wana bihwanye twe tukigendera uribuka ko nakoreshe kwanza ndavyibuka none ubu bimgiye kuyikiko oya sindagukundura bizi nawe bazi umugabo apfa kumana umugore apfa kumana kujyaho nuzi impamvu nje nza ndakurondera canke cyatumye ndakudaga gushika ubu niyo mpamvu uza wikoroga mu kunyishura uko ushaka kwibaza ko turablaga ukibaza niki burya nje ndagukunda bya seri tugira iki waransi wararahiye n'ubu ngo uranyanga kandi ubye n'impamvu nyanga nabona ko yuko unamanisha nukanyica basi gano cyaheze soka hanze ugenda singenda simva ngaha miri soka hanze ndushwana singenda nene ntavyumva none soka hanze yaguruka toka STV, every story matters. Bon après-midi et bonsoir. Ça dépend. Bon, vivana uherere ariko no bivuga so ndabaramukije fanzi ba STV tudendaze ko murabona ko namba amarore ndazibesha cyane bamiri kwekende boss na ndi ariko numva amaso yandi tameze neza simere neza numva nyene ntameze fresh rero navise ndi muri mood yo kuja kuvumbura Famba Samba le comédien ariwe bita umugabo w'agasuguru cyangwa bakamwita ngo mwatatsi bipa ça dépend andi ngo mufite ibihere rero bivana nuko mwita cyenda mwita Famba Samba benshi bavuga miri ngo arakundanye na Famba mengiye kubahereza ukuri kuvyerekeye about that je Famba ndukundanye kwiza dukundana nawe murabizi ngiye no kumubaza kuvyerekeye Sauda kandi rero ntazi uko danagiyeyo ngiye rero kumubaza ukuntu ibintu bimeze ukuntu byifashe gere ngoma nje inde kumutera akamashu niko novyita turi mu kinama bakorera mu Carama mu ihuriro aho biho yabiri niho Jojo na Misi basanzwe baba niho basanzwe baba bita mu ihuriro TV rero ngo mafate de placement ndasenge muri tournage ko umunsi ni umunsi bagira ko tournage basi ya dimanche menga na samedi niho honyene badakora ngo mbarero fati moto nje muvumba ndamaze kuntu ibintu bimeze impamvu akunda gutukana cyane ngo wambwawe ni ataje so cameraman bika kamera rero dufate de placement nyakugonga kuri film namaze gushika aho ihuriro bisanzwe ikorera ndibaza abahazi murabona ko ari hondi n'uwitwa Mufalma arasohotse mwe yandize filme ya Mario hama nabwiye ko naje kumuvumbura Famba ndamubaze ivyerekeye relation amoureuse ya Sauda na Akes ko yavyifashemwo kuko na Sami naramurondeye mwami kandi kuko nyina Sami aravuga ati je sindavyemera kuko ngo ari mu gutanga inkwano Sauda mama ni wihende ngo urakundanye na boss wawe umunsi gusa mwahe banye kwenu azochaza ncenda mu akazi muri Mr Sami official secha mugatireka na Famba genda kumubaza ko we icyo bivuga ko teno ngenda ambwire kandi ko namukunda murazi ko kumambwira ngo dukundane mugumane nanje rero murabona ko nuzenya mbeho nta mugabo wabafisha namubonye Famba hano yicaye uyu wundi menga nta wundi sindamumuzi mbona mnatizamana meze bon ego ndashima nawe nanje ndashima ndahanye ndiko ndabazuriye jambuga yimbuga none jo ndagumajuraho nyene nakamaze gushona karibu richa nani ya kaya hapa mwirukana ya twadugurira mbuti yaje Famba kutari wawe wajogira kinga waje muri tournage
ati mwirogera tugiye tunaje nyene mukanya tu tugiye tutangura utambajije ukuntu nashise ngaha inde jewe ndabizi ko ari byo vyiwanyu mbasi kumenya aho muciye muca ndabizi mwasanga mwure na portail mu mwaciye aho naciye mu muryango none ko nca mu muryango ko nzimo muhira n'amaportail mugasimbuka amazu y'abandi twe twari yakiriye tubabonye gusa twigumya wani nkakira amavumbagura abantu ugasanga babonye bagasha biruka no ubu muje turabakira mukicara tukayaga jewe nebwa kuvumbura kutuvuga ngo twamatwi ngo turavumbura ngo amato tugira ibyo tugira wowe nuzuvumbura abantu maze kuvumbura nduri kurabibona tuje ku rubuga rwa YouTube yanyu turabe ingene muvumbagura abantu genda urabe none si TV ni ababona ko ari byo baje kuraba Famba naje kukubaza ivyerekeye Sauda ko avuga ko amukunda gusa ntigeze tumenya ko amuhevye canke vyagenze gute Sauda no ivya Sauda ndibaza vyaraheze kuko Sauda amatwa nsumira bivanye n'amavideo ariko arasirikira nyene n'amafoto nuko asohokana n'uwo boss wiwe aciye mbona sinoguma niruka inyuma y'umuntu ata nikacana iyi nimbwa tu kubera ko Famba kwanza akunda gutukana no kwanza ivyo narabihevye tu nuko gusa akajambo kimbwa karangumyemo kuko nje mbonye umuntu adakwije amategeko nca nabona nk'imbwa tu kuvuga ko Sauda ari ntuzarimbwa bari kuvuza kubera kwanza oya sikwera nyanse ni bivanye nuko nyene savya Sauda vyaraheze tu Imana imufashe mari mwakira mwana mwakira mbwanyu bwayo Famba yo naragerageje kuraba commentaire y'iganiro ico gihe mbega wamuresha simbega nuwosanga gihuriye na kijya gihe waresha Sauda en fait wowe ukwirukana na bose babiri avec les deux personnes urazi no kubesha niyumve no kumva je ndumugabo nkunda kunda gusa ntaronda bakunda bose ati burya yanse da winci ni madika pini yadukoresheje uravuga ngo uramukunda miri wowe wamukundiye iki nese ndagukunda nakwanze none ndakubera iki twapfuye iki urazi burya jewe nari yakiriye narabonye gusa by'inkundo atafosi narabonye urukundo ugize forcing cyane usanga winjiye mu ingorane nkuko byabaye kuri Sauda naramutongoje nabyo ko ndamukunda aranka ndagerageza guforcinga ndafata ibyo nta mahera muhaye oya yari kumya ko ashaka amahera sinari kugura amahera ndamu gusa kimwe cyo cyatumye mva kuri Sauda nza iwawe nuko nabonye yuko ari wewe umutima wanje uruhukira ariko n'abacuma amakondisiyo menshi yo kubita Sauda naranamukubita ngasanga arundi yamunanze aramukubitagura aja mu bitaro ca ndavuga izi ni ibintu ndiko ndishiramo byonzana n'ingaruka mbi muri career yanje konje ni mu artiste ejo ni rya ejo ndakeneye abafanzi ndakeneye abantu baguma bakurikirana ibintu by'iwanje camuna yuko mbandanye ivyo bintu byaba binyikira career cavuga reka ndabihagarike gatoya nimba narakoresha uranga nawe hasi uzaba bandanye tu umugore mwiza ava ku Mana tugenda yoresha oya sinzosubira gurisha undi mukobwa vera pinana kamaro mbona kuko umutwe washushe bisaba maze mare kigiye kirekire kwaza ntuje kugira ndabica Imana ipangira n'igiki bitetse ko izo dread no mpamvu umutwe washushe oya nje ndasanzwe nshira dread nzikura ngira ndazikura so n'ibintu bisanzwe tu sifata umutwe ushushuka kubera dread Bishiri bivuze ko ari byo ndisubire gusa si cyane nta bintu umuntu avuga kababere siri navyo cyane urabivuga tubuze ukabanda nusa tumwacayaga shinda kubisha njewe tu sinabo brose gusa nitweyaga kenshi statiziyo ndaziraba nanje ziwanje ndibaza araziraba gusa nta byinshi tuvuga oya kuko njewe ndaraba stati nje ndisubire ndaraba ziwiwe gusa kenshi kanzimanye none kwanze ntungana muzimana abantu hasi muhira utugende muhira ndakuzimanure mejeje kuzimana nshanda kuzimanura mwatati uja kuzimana tugenda kuzimana muze kuri umusatembera ntabane bamuzimana no mwaje surprise ni wabimbwiye ni wagira iki ngo ndagutegura icyunywa canke icugira iki turazimana tuntu nimwe dufate nabi gusa kimwe cyo tuzimana bajya abantu bari kuri programme hanuka mukaza ngaho mwasamye n'imitwe ngo ndabazimana urazi kuzimana umuntu Bujumbura 5,000 ngahavyogena kuko wenda kugira ifana nabure cameraman nawe ifana nanje sino kwicara muri mwebwe natafana biba bitatu ivyo kandi
Agishura tudakunda kurya. Ya ivyo navyo nomenya tu gusa kimwe cyo. Ukuza arakuza ukumeze. None ukunda kurya. Inde yobanzi. Shasha nganje tu ndaje kunda kurya. Singa ntabwo nkunda kurya Famba ko kwiya kwisumwa atatsi basi. Bisigura iki cyangwa ukunda ko gacana. Nkatasi si kuvuga ati ni bantu banyise ni iruma mu mazina yiwanje nkoresha muri career yanje tu nkuko uri mu artiste bisaba ube na creation nyinshi kugira abantu bakumenyere ku bintu byinshi bitandukanye n'impamvu create utuntu tw'utuzina kuko na mu artiste agira izina rimwe na mu artiste agira izina rimwe nk'intuze mu artiste agira izina ryiwe rya personnel ryo muronde ku ma platform canke mu media mu réseaux sociaux akoresha umurongako ariko apare ryo zina abafisa yandi rero atuma umuntu amumenya faster nk'ubu uje kubaja Famba umuntu akikekana Famba uje umwatasi cyangwa uje kurondera Lolilo uvuga ati Lolilo mzizi wa jiwe Simba uramuzi uje kurondera Fizo dinda Fizo buvundu buzina ndo sinavyo kwaga ufise izina rimwe rikuvuga wo icuri ugafise n'utundi tuzina nyene tuma abantu bakumenya ko vuba kandi amatwa ansumira ngo Famba ngo afise umwana ngo ukora mtoto nje mfise umwana umwe yitwa Rashid Msafi afise imyaka ingahe afise imyaka 7 wavyo afise 14 rero je nari umuguruguru kuva ndi mu nda ya mama zero byase ndakunda bademe nye bica bihwanye ngaho nyene seta wavyo afise ingahe basi je ubu mfise imyaka 25 ndi muri 97 shukarikira wewe yavyo afise imyaka 10 n'ingahe 18 wavyo afise 18 ans 18 18 umvudateye isoni asuguteye isoni ahubwo naragerageje kwerekana ubugabo bwanje aho buhagaze arekanye ico ndico hakiri kare sinarinze kurindira nkure arubwo ncenye ega 18 uba ukwija amategeko kuri cyo ushaka ufise imyaka 18 uba ufise urusha gukora ico uyumvamo kuba wakuze desha umwana ari he umwana wanje yaba mu rumonge kwanye gusa umwana bakwase kwase oya uri umwana abashaka nuko nanje wese simba kwa papa bashaka guteka ndumba akuza akwiye gukurirwa nasi oya umwana aregwa na nyina papa niwo kurondera gusa erasio n'umugore muracakunda ari umukobwa nyene umukobwa twavyaranye yararongo yafise undi mugabo umva we mwatake ucura ngo naravyondaguye ibihere ndacomeka mvyo ncomeka indango mkaku nca ndatangaho ndigendera aja kurera wenyene basi tubivuge gute yo turacomeka mu gusabika wana bihwanye twe tukigendera mba nco cyari kikujana ziragenda gucomeka byo comeka aya byarahuranye nyene ni nkuko nyene nyene ifoto yawe umwana wawe Famba canje ifoto yiwe iri kure ko nje mfite amafoto menshi mu telefone yanje toyirondera ikintu cy'amasanga atanu mumvise ngo Famba umugore yagiye kumufyanda afite ibihere ngo aramutera inda byarahwanye nyene ugasanga byahuriranye gusa nza nirinda kandi ivyo bibo none Famba tugakonza kuvya Sauda aramukubise vya vrai canke oya no Sauda nje sinamukubise abamukubise barahari kandi byarabonetse wakubise Sauda n'umugore wa Sami nje Sauda nago namukubise na Sauda nako bose wari wamukundiye iki kuba wacuma bakiri kare vraiment wace wiranda no urazi wanasema kwa Swahili kisicho riziki hakiliki hata unganganie vipi kitu ambacho sio riziki yako inakuwa sio riziki yako tu hata ufanye aje ulale uamke ukimbizane na umiko kule nyuma na wausi Kirundi uriya Mungu ari murasa bwira bure na Madrid sana ni isa nini sawe ngawe ngogozi ingo kwanza ngogozi wanje arizo ndende ndende mama satoke pi fresh cyanga uno petit frère wanje mbeto esha poto nani byo birimo muvyira ati nayikuye mubyira Famba mupfariko musa Famba
nani ni grand frère wanje nyene. Rero kuvuga ni sonoro watinya kobwa ndababazi. Ndakuraba. Murabe shana na mugabo atinya ahubwo agashaka kuruziza ko abantu. Tenge nafite ndibere nkawe. Oya nzabimenyeza ndabimusigire kuko ngiye ngiye kuyivamwe tu. Bamuje. Ndabihebe nza n'umugore. Wowe. Byakabereye ni kera. Umugore uwahe Famba woza nakwera kihangara ivyo ukora. No njewe ni kubera bivuruga umutwe tu nje nta bintu nza nkora ni ko abantu gusaba nyumvira uko. Gusa njewe unzi neza nta muntu mwiza nka njewe tu. Sheria ya dini wa bibi waine woza n'abagore bangahe? Shanjewe nukuri nabya sheria ya dini njewe n'abagore batatu canke babiri no kuyihanga. N'ubuzima tubayemo bwo mu Burundi kuguronka risk na kuba ni kazi. Nje n'abagore babiri nzorenza. Uzira babiri. Nati nzorenza nta mugore umwe nzorenza. Ndavuze babiri. No yabaye ururimi nagufa rufise birashika umuntu akavuga iki bikabukujabo kakaza ibindi. Nawe mu mizirima ntuje. Jewe. Naje ndi mu mizirima. Uzira abagore banga 8 canke 9. Nkuko nyene grand frère abivuze ati na ubuzima bwo mu Burundi nyene urabuzi. Wihanze abagore batatu. Abagore batatu abagore babiri. Kumba bafise amahera yorenza umwe. Asa amahera no buri umuntu afite ubwenge bwiwe kandi buri umuntu akora ikintu kumvo impamvu zacu. Njewe mu buzima nje ndazuza bw'iwanje. Sinogenda ngo nihange umugore umwe babiri batatu bane batanu ni timu umupira. Tugira equipe. Tugira equipe. Umva uzuza mugore umwe basi tugeza ngaho nyene. Umwe gusa. Apara kandi filme kandi kazukora. Apara filme ndafisa kandi kazinkora. Kiki kumuziki. Oya apana kumivyo wari kuvuga apari ya tala ziwawe zuba artist. Ko basi apari ya tala basi ibindi bikora n'ivyabi kudiriza amahera atumuje gufyondagura ibihere by'abandi. Shonje apari ya cinema nje ndakora akazi ka filme. Accessoire. Filme ku bijya bandika ku modoka kubandika amafilme ku modoka no kazi nkora gusa byo ndabikora par ku phone kandi ubu dugikorera mu buyenzi dukorera muri Brarudi na dukora nka rimwe mu mezi abiri dushobora gukora nka rimwe cyangwa nivyo wigiye oya bijya bintu bavyiga ko nje narabaye mu buyenzi imyaka 7 umaze kwa mu buyenzi na mekanike wabura kumenya na bintu by'amafilme wabura kumenya na bintu byerekana n'imodoka wabura kumenya filme accessoire urumva Famba arazi kupodoa gari accessoire ni bijya bire podozi vya gari kutira mabinyoteri usabira gwa mahera no si mahera menshi cyane kuko nje na mahera mfise gusa yajya mahera biyima yarantunze kandi antungiye n'umuryango wawe rega nje mfise imbwa ntunze muhira mfise imbwa ntunze mu rugombo mfise imbwa ntunze ngaha urumva izo mbwa zuziko mbwa tuzimwe kandi ngiriza gabure aho arahiriye wande tubagaburira abantu ngaburira imbwa ganje mfise abana ntunze batoja nje nasumye izo ni imbwa rero sawa rero bari ari bon kandi mwambaye iboro bisawe gusa iyi stroke mini ni jaune gusa kimwe cyo logo zazo ni iyi ni Louis Vuitton BA iyi nayo ni bari nini Louis Vuitton nyama Louis Vuitton gusa na size isi ya sawa mbona bitesa kweli nubona ko namenyo ndusa jere ndizo nega bwa ndi muratukana kimya kimya ubwo bwirabura uwo mu kire nzo kwa ni Fariji kama mimi ni mupe ya none gamiri tutarinze kuja kure kwanza tugume aho nyine uribuka ko nakoresha kwanza ndavuga none ubu bimgiye kuyiki ko yasinda gukundura biti nawe nk'ubunyanyiriki yaje wapi kwera umuntu afise ubwanwa nk'intuza nk'isuguru wapi n'ubwanwa ni byinshi ubwo tuma ngo sana nimeshe zopamwe ngo ushavuga ubwanwa bwanje bwonsukamo kanyera yego vrem shano kuri miri tuze turareka kwanza ibintu byo ku nibazi umugabo apfa kumana umugore apfa kumana kujya nuzi impamvu nje nza ndakurondera cange cyatumye ndakudaga gushika ubu niyo mpamvu za wikoroga mu kunyishura uko ushaka kwibaza ko turablaga ukibaza niki kujya nje ndagukunda bya seri kandi ndakwanga bya seri
uranyanga bya seri ntunyanyira iki none nawe nkundira iki oya nje ibyo ndagukundira nuko nje ndagukunda tu nyene ko twobana nje kugenda kwanga nyine nkavyumva ko ndakwanga none waje kuvugana n'umuntu wanga ndakwanga nyine naje nyine ubwe ndakupumbure nta birenze ahubwo nta n'ubwenge ufise mve muvana mu maso wewe uje kumvumbagura uje kunyanga we ndyare nurazi kuvana kugikunda gukunda ndakugira dukunda nitugira iki waransi wararahiye n'ubu ngo uranyanga kandi ubye n'impamvu nyanga nabona ko yuko unamanisha n'ukanyica we nase no gwamuga ndakwanga none unyankira iki unyankira iki nta nakimwe ndakwanga nyine uko nyene sawa ikiganiro cyaheze rero tuvimandutse okigenda simba nga Jende Brital urabizi kandi je nishatse gusara ndasara gusa nuko muri iyi minsi nshaka ko abafana banje bambona ko meze neza batambona mu kundi kuntu mbaye byiza basi igano cyaheze soka hanze ugenda singenda simba ngaha miri soka hanze ndushwana singenda nene ntavyumva none soka hanze aguruka toka STV, every story matters.